Hello guys, nizere ko mwiriwe amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa muhungu wanyu nongeye kugaruka muri kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bigiye bitandukanye bihaye biravugwa mu makungu hamwe no mu karere ka East Africa. Reka mbandanye ndagushimira wewe ubandanya gutega amatwi ukumviriza ibiganiro vyacu. Imana nibandanye kuguhezagira bakunzi ba Lily Vox TV show. Reka mbandanye ndabasaba wewe utaragira subscribe, like, share hamwe na comment. Himiriza n'abandi bagenzawe bashobore kudufata mu mugongo kugira ngo tubane kugira umuryango wagutse, umuryango wa Lily Vox TV show. Andi nongeye ndakwibutsa ko wewe nimba uri muri bamwe babandi badashobora kumviriza ikiganiro kugera aho giherera, nagenda kubwire ko ushobora guhomba ibintu byinshi biri muri iki kiganiro nabateguriye, aho tugiye kuvuga ku mateka cyane ku nkuru y'umugabo w'umuzungu akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko inkuru yiwe yashoboye kubabaza abantu benshi cyane, aho yagirizwa ko yafashe ku nguvu abana babiri b'abakobwa yari asanzwe ariko arafasha ababereye umuvyeyi. Nubwo vyagenze uko, uwo mugabo w'umuzungu yarashoboye gufatwa arafungwa, ariko mu nyuma aza kugwara kandi bikomeye cyane, bisaba ko bamuha transfer imugeza mu gihugu cy'Ubufaransa kwivurizayo, kandi ko uwo mugabo yari asanzwe avuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko amaze kugera muri ico gihugu, ntako leta y'igihugu yari imufunze itakoze uko ishoboye kose canke ubutungane bw'igihugu kugira ngo uwo mugabo ashobore kugarukanwa mu gihugu cy'u Burundi, aho yari afungiwe abandanye igifungo ciwe yari yakiriwe c'imyaka 25. Ariko byose byabaye imfa gusa. Mu gihe uwo mugabo w'umuzungu akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa yari asanzwe atuye mu Burundi ikiringo c'imyaka irenga 30, kandi akongera akaba umworozi w'ibikoko, aho amwe mu mashusho nza kubashiriramo canke mu mafoto, aho yari asanzwe yerekana ivyo yari asanzwe atunze muri ico gihe, aho muri ivyo bikoko yashoboye kwifotozanya n'inzoka niniya cyane yari asanzwe yoroye. Reka dushobore kwinjira neza na neza muri iyi nkuru ivuga kuri uyu mugabo w'umuzungu akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, aho byabereye mu ntara ya Bujumbura canke umugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ico gihe wari usanzwe witwa Bujumbura, aho ivyo byose byaba hari tariki 29 Ntwarante mu mwaka w'2005. Uwo muzungu yari asanzwe yitwa Patrice kandi akaba n'umuenjeniyeri yakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yabonekanye ateruye igikoko muri bimwe yari asanzwe atungiye muhira iwe, aho yari asanzwe atunze ibikoko bigiye bitandukanye harimwo inzoka, intare, ibikoko byinshi bigiye bitandukanye byabarizwa mu rugo rwiwe, kandi bikanavugwa ko uwo mugabo yari asanzwe agenda birondera mu mashamba agiye atandukanye, kandi bikavugwa ko ico gikorwa yari asanzwe agikoze imyaka irenga 27 aja guhiga ibikoko mu mashamba kugira ngo abifate bikibona nawe aje kuvyororera mu muhana iwe. Uwo muzungu Patrice yari asanzwe aba mu gihugu cy'u Burundi kandi yari ahabaye imyaka irenga 30, ariko nubwo byari bimeze uko, mu nyuma byavuye afatwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi, aho yafatwa hari tariki 5 Ndamukiza mu mwaka w'2011. Ico gihe afatwa uwo mugabo yitwa Patrice w'umuzungu yakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, yari asanzwe yagirwa n'icyaha cyo gufata ku nguvu abana babiri b'abakobwa bari bakiri bato cyane, ndetse yari asanzwe abareze canke abafasha nk'umuvyeyi kuko bari imfuvyi. Amazwe kuvugwa ko yakoze ico cyaha camwagirizwa cyo gufata ku nguvu abana babiri b'abakobwa, ubutungane
ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi bwarakoze amatohoza hakurikijwe amategeko agenga ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi, hanyuma uwo mugabo w'umuzungu icyaha kiza kumwagira ndetse acirirwa gufungwa imyaka 25 ari mu gasho. Abana bamwagirije ico cyaha bari abana babiri b'abakobwa bari basanzwe biga ku ishuri uwo muzungu yari yaratanguje, aho ryari ishuri ryo gufasha abana batishoboye, abana b'imfuvyi kugira ngo bashobore kwiga nabo muri kazoza bashobore kwiteza imbere. Foto mugenda mubona harimwo amafoto amwe yari yitavye ubutungane itariki 25 Rusama mu mwaka wa 2011, aho yari yitabiye ubutungane i Bujumbura kugira ngo ashobore kubazwa vyinshi bigiye bitandukanye ku kirego cari kimwagira cyo gufata ku nguvu abana babiri b'abakobwa kandi bakiri bato cyane. Iyo nkuru yaravuzwe cyane guhera muri 2011, kandi nongere ndabibutsa ko nubwo yari yagiwe n'icyaha cyo gufata ku nguvu, uwo mugabo akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, aho bashoboye kumurekura iby'agategano hari itariki 18 Gitugutu mu mwaka wa 2011 kugira ngo ashobore kujya kwivuriza mu gihugu cy'Ubufaransa kumvo z'uko yari yagwaye araremba, kandi ingwara yari asanzwe agwaye mu gihugu cy'u Burundi nta buvuzi bwari buhari bwari gushobora kumuvura kugira ngo ashobore gukira, hanyuma abandanye gukorera igifungo ciwe ari mu gasho ko mu gihugu cy'u Burundi. Ko rero nubwo vyagenze uko, uwo mugabo Patrice akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa ntiyashoboye kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, ntako ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi butagerageje buragira ibishoboka byose kugira ngo uwo mugabo agaruke mu gihugu cy'u Burundi abandanye gukorera igifungo ciwe cyari kimwagira, ariko byose byabaye imfagusa. Kugeza n'aka kanya tuvugana uwo mugabo ntigeze agaruka gukorera igifungo ciwe, kandi nyene uwo mugabo nawo yarasanzwe ari umuvyeyi w'umuririmbyi, asanzwe yitwa Gaëlle, aho yashoboye kuririmba indirimbo ivuga ati igihugu gito, aho iyo ndirimbo yaririmbwa byinshi byari byerekeye igihugu cy'u Burundi. Ndetse nongera ndabashimira mwebwe mubandanya kudutega amatwi, mukabandanya kuduha support kugira ngo natwe dushobore kugera aho twigejeje. Imana nibahezagire. Aha ni ikiganiro cha Patrice gishoboye guherera naha, kandi nongera nsaba abakunzi ba Lily Vox TV show ubandanya bagira subscribe, like, share hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari, urubuga rwa Lily Vox TV show rubandanye gutera imbere. Nawe utarabikora ndagusavye ko nawe wobikora, hanyuma ibiganiro byacu bigiye ko uzobe mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu.